Zirayihariye ngo ushirwe mutabana no kuri Ewe, yo, igihugu cyose kiriko kinywa umwotsi wacu man. Urabona iyo umwotsi uriko urapfa ubusa. Tubabariye ko. Ukwege. Mwamubaye kiko mutambwiye. Ubu ni busutwa. Ni busutwa. Ibyo bisazi mwe mutwarariye. Bana. Ndabingize bane banje. Ndabingize. Nikupe. Mwana mbaganira baba namuranya mbaganire bana. Muri kumurica. Toka. Muranyica aruka kwasha tuzika mukazo. Twabwire turabuno mutsi sibye. Bane banje mana. Reka ndakubwire ma. Mwali muta. Nenda upo we. Twatwahevye amashuri kubera tuzi ubwenge. Mwari mutwamusumvye ubwenge. Urabona ngo baratwicira nk'ubu cyari ringetse mu mutwe. N'abapapironi none bisubiye mu birenge. Bwira mapu y'umunsi rero. Uno munsi tugenda muri boîte. Mbe urazika karirimba. Tuka Babylon. Tumenishika yo. Tenda byo muri boîte. Nanje nusika muto. Namuntu mbone ngaha atwaye impene. Umuhungu muremure yambaye ikuntu ntazi nyene aciye he. yambaye nabi. Eba naciye. Urabona ha? Urabona aha? Yicukata. Nyarukata aragusiga. Bayo ndagahenze shaka yesha. Uno munsi sha. Kuntu kabyereka. Sawa. Nguyu. None kuri kuranga ko ndayikorako. Sawa kora. Ubu tuvugana ubuzima bw'impene n'ubuzima bwawe. Ndabufise mu ntoki. Nshatse no gutanga. Ndamubwire ejo bundi wiba ntuze nyumva kumi je narabivuze. Okay, mwi komite y'abantu babiri twavuganye ko ari ndeshefu. Tora basindika. Sana. Mana umushefu yamara umushefu. Karanuze. Ona Matias aduhanga. Majana 5. Birakaza. Majana 5? Na majana netko upfa kwemera. Tumaze imisi tunywa. Nubwo bamacupa biri nazo. Nta kibazo. Washa! Kuri kuratukana. Ndatukana bazinguri. Uri kuramara umwuka w'ubusa. Abisi niho batuka ngo bashobore. Ajya ufite imyaka ingahe? Imyaka 20. Ingahe? Imyaka 20. 20. Urazi ko wakuze usigaje kumera amahembe. Kundeka nitahire. Mbe tugeze ahandi batugabira yahene. Mwabwe murabagira neza mwatugabiye ihene. Tuzojya n'iyindi. Mworora tujya musubira tugira iki? Na piyari yaramaye inkoko. Nakagana karagasigaye. Tuzohera ku murongo. Impene yanje mugaca mugirana muri ko muranandurira nkuko. Sitani kweli. Kangobitikiremwa muntu nimbe bazarampunze mu nzi wanyu. Kandi ari biko. Impene yanje mutegerezwa kwizana. Yiherekeze rero nayo. Yiherekeze. We fatana dakweri. Niwe ko kizoyija. Kunge baba kunge. Muzi kuduteza icaka gusa. Nanga agasuzuguro. Numa mvugezewe zubwenge. Vuga ndakurikiza. Akakagabo katugabiye ihene kare.
none kubonye Namenye twaciye n'ibyo ndabagabira jewe. Reka kuvuga mwana, reka mwana. Imbere y'ubutabera uraceceka. Kaya rero. yatugabiye nekane Ntubona ama. Ntubona. Mukubite mbe ndi kuri caka. Ntubona. manani Imene yanje nari nayishize kwibarabara urumva. Noneho baca barayiterura barayijana kandi hari kuvyara abagazi bagakura nkazogura n'imodoka ariko ndabiri. uwo kutasizemo abasuma bo kutabapanze Abasuma. Okay. Ndakwibariza ikibazo gitoya. Ndakwibariza. Nceceke ndamwibariza. Upanga ko impene yawe uzoyorora ikavyara. Abazijya twarihe abayangayanga bari. Banyumvira. Ko nariko ndabumva. Nibisuma bari. kari kanaryoshe tuzojyana zijya nkuko zari zisigaye Muranyumvira ko. hano kano kagabo nanje baheruka kunyibika Tuzojya n'iyindi. Yorora. Tugenda dutora. inkoko yanje izobahumira Fasha abana bagiye kononekara tubona mwami turorera. Yo. Bafasha biwanje. Reka ndakuyagira ingene by'abana. Aba bana. Urazi ni pangu nari mfite ijya mpene. Mu mwaka umwe nari kuba mfise imodoka. Nukuri bariya bana bazohindura izina ry'uhoraho. Mwami Imana ndakwingize ngo uhindure runo rwaruka rukuranye ibiyovyabwenge amarira yanje mwami nakorokera ubusa. Mwami Imana ndakwingize Basigaje kwica byonyine. Ugire cyo uhinduye mu mitima y'abajyabana nankeka ngize ko bagiye kubikora mu izina ryawe ryera Yesu. urabona mama nukuri ko Imana nanje ndabonye ibisuma nibiri inkoko bankadonye barayivye kandi nibiriya nyene nivyo byayijanye ntabandi ahubwo urabona amajambo mpejeje kwaturira hano imbere y'Imana yamaze kuyumva. Umenye ngo nimba bayitwaye ugendera mu Mana wubaha Imana wicisha bugufi ejo aho bukera ndakwinginze ngo tugende kuri bariya bana tubabaze nimba by'ukuri bayitwaye. Kukwizera kwawe izakubwa inshuro 100. Ndakwinginze ngo ejo aho bukera utuze umutima wawe uje hamwe usenge Imana yawe Nyagasani arabidufasha mu byose. Ejo aho bukera moya kukadomo nimba bari aho nyene tuzobasangaho. Oya kubera Imana tuzobasanga. Uwiteka arabishoboye. ashinka cyane ukuri ko Imana mani wihangane inkoko yanje nanje barayivye nukuri ko Imana kandi biriya nivyo byayitwaye nabibonye. Reka tuze tubazindukire ejo. Ukire ubabwire wengira bontu cyane gose. mudukure muhira mutuzane ngaha muce mutangura kuvuga ibintu by'ihene Je mfatanye kuguru kwayo kuri kuvuga ngo twe twivye impene. Ndazi amajambo aratinda bari. Natwe tuvuga iki nta mpene je ko ntari umuyangayanga. ejo twiriwe ku kabari hama muvuye ku kabari ntimwaje munyigamba we ya mpene yawe twayiriye mwokaje ntura Ura uri mushasha mwiyikariti ntabyazi. none n'umusazi none ure umunyisi kigugu umunyisi ikintu cy'igifu Ibyo sinzi nta mapuro ndabizi. Yego umusazi ntiyimenya ko ari umusazi. Ababona ko akomeye. Mwaba mwahejeje kuvuga. twahejeje twe ntahene twariye Tw'impene ntayo twatwaye. nuko boga none koga we birakuraba Koga n'umurimo mwituma. Ubushize twarahuruye tuzi ko inzu yahiye mwabana mwe kumbura mwegera Imana. Ivyo vy'Imana nimwe twarihiye. Uve mbabwire uyu mwana yiguriye agahene ashaka ko kazomuvyarira kakamugurira ibiki muraborewe mutandukiriye kwiba ntasani mufise mubiyayura mutwe munywa nivyo bibatuma mukora ibidakoreka. Nimba mumbona ni gufa murivuge. Uyu mwana w'umuhungu yo habo murabona bibana ana w'umukobwa ubona aha twari rusasuma dukora n'abavyeyi afise kubera ko agendera mu Mana kubera ko yicisha bugufi kubera ko yubaha Imana. Aba bana bose kubera ko bubaha Imana nta kintu na kimwe Imana itabakorera. Ufata ubadugane ku gipolisi bana je telefone nayifise aho nivyo nukuri ko Imana ndahamagara polisi kuriye nama mbona amarorerwa mukuru. Urabona uyu ntitumwaka. we ntitukwawe Kandi kudufungira impene mutatufatanye. Cyo ntibisobanutse. Oya mwaravyivugiye twahashitse muri ko muramuniga mu ihene nivyo nayiriye Gusa nta nzigo yarimwo. nta n'akantu tworonka kuyiriha no kuri ibyo bintu byo kutudugana Naho kuri polisi nukugenda umuntu akavundirayo akazovayo batanze mwana impu. wanje Imana yaguhaye akambere ikaguha impene mukobwa wanje mwiza Imana yaguhaye inkoko wemera ko Imana izogushumbusha inshuro 100 zirenga zikagukubira muravyemera. ndamubonda ariko badusezeranye ikiraro cy'imbara badusezeranye yuko batazongera kwiba muzosubira
je kwiba nta nivyo narimenyereye uyu niwe yabinyigishije oya si jewe nabikwigishije uyu niwe yari president jewe nahindutse uyu niwe mumva atarahinduka je nzohinduka yahindutse jewe nk'umuvyeyi mfise uduhuzu n'ukuri ndafise ipantaro nziza nshobora kubaha umwe wese azoza atora ipantaro zibiri n'imipira myiza sivyo kugira ngo aho bukera muze munyemerere tujane gusenga nako ku mugoroba muze kuza ya gift nabemerere muze muyitore hama musigare mutekerezaho sivyo mubitekereze ko ejo aho bukera yego nukuri murakoze nukuri kwa mwe sivyo bana muragahora bagira neza mwakoze cyane kubona aho nyene mwemera muhaguruke no kuvuguruza ubwiza bwawe esha tuzihana ivya twakoze si vyinshi ahubwo muzobe mudufasha gusaba imbabazi kuko bazohava badukorera Bwana sifiwe amen amina Bwana sifiwe amen reka ndabasaba mukomere Imana amashi kuko Imana yakoze ikintu gihambaye nukuvuga nari umuntu mubi nkuko nabibabwiye iyo wandikiye ikareso ipantaro ababanyi nibo babizi bari baragowe bandikira mu nzu kandi mu nzu murazi ko atazuba riva hari umurongo mama somera mu Baroma 12 umurongo wa 21 haleluya amen haleluya amen kibicoye kukunesha ahubwo unesheshe ikibi iciza amen amen ibaze uyu mama yarenze kuvyo namukoreye ariko ibi binakoze abineshesha ivyiza amen mukomere Imana amashi cyane nishimye cyane rero gushinga intahe nanje nemeye guhindura urundi rwaruka rwari rumeze nkanje ze yarampinduye na mugenzi wanje yicaye ngaho muramubona murakoze